Soga twa urumva Semasaka yifise ibanga igira gushika ipfuye apana ryabanga ry'iminota 3 twaruvuze. Oya. Mwene Imana wasebarenga yabo umurundi w'abarundi akunda ikirundi akazira ku kirundo c'izindi ndimi kanatsinduka izirunze ko akirundwamo. Bandanye. Bandanye. Ndigati kamashami gatambuka amashaza amashasha kavumera bivumera bavuma binega aho banegurwa gisogoro kirasogoreshwa amenyo bizira guhahana n'imihaha y'intozo. Reka neza. Nagenda yumvise no munsi. Ibyo noshe harimo ibijanye n'imico n'akaranga. Ibyo rero nabikoze sanzwe n'umunyakaranga ndi mu wundi mugwindanga karanga hanyuma duhura n'abandi tuvyumva kumuse ntibaje. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe igira kabiri turamaze gushira habona ibikorwa bitari bike kandi abantu bakabishima. Twara umugwi mushasha batari bake batega iminsi bavuga bati barya ntandwi bazomara arya n'amavamuhira barya ntavyo bazokora bishimwe ariko ubuye twadukora ibikorwa abantu batandukanye banaza navyo bisunze bati twarabo babonye ahantu kanaka abandi bakanatwikora ko mu bikorwa kanaka bati muze mudufashe iyo novuga yuko ari intambwe ikomeye ego nk'akarorero nka Superbat nka Superbat kavuga itoke je ndazanye mu miliyoni 3 n'akarorero mvuze makeyi ashoboka canke miliyoni 4 ngiyo ma sponsorize nka ngo ma sponsorize clip nongereza amahera mukoresha muri clip nako hari icahindutse urumva rero nabone byiza ko haba hari abantu bakuze kugira ngo birabire ukuntu niyo ndero tuyitanga banadushigikire banaduhanura ati mwokora kuno canke mukakora kuno bashigikira ivyo babona rero nivyo novuga ntawo twimira umwana wese naho abakiga gutambuka uraza kamufata kuboko agakurira hamwe mu bandi hamwe azotangura kwiga gutambuka atambukira kuri pa ya mbere atambukira kuri pa y'umudiho wishankuriye nimba ntihenze no bisubiza akantu gakomeye cyane ka imwe mbega kugeza turimba Burundi bwacu mu minsi tuzaturirimba ururimbo rw'umuyange oya hariho ururimbo ruhayagize umuyange nkuko aririmbo ruhayagize ishira hamwe niho rero harimwo novuga usomye imwe niho wumvamwo n'umuyango wariwo ubwa mbere urubyino rwa mbere twasohoye rwa urubyino rujanye n'urubanza ndaze bararuzi kuko rima mu bantu bazorabi inye mu bantu barenga 120 bamaze kuraba urubuga rwacu ntihabuze mwizo bamaze kubona ya mbere yari ya indi yasohoye yabyinye n'unyene yavuga ngo inzereze wacu ntizimizana hizigura vume uruciye inyuma muhanyi kwaguha ibinoko bavuga muryango barubere murakaza byagiri wacu nayo munabahate bintumo enda rero nyenirabwa enda rero nyenijambo kiremesha nyenijambo vume none wivuge ijambo ryawe nivumero nk'iyubukombe mwita rihuza ingo z'abasangi umusaba huza n'ingingo vume nayo nindi ya kabiri yarayamayaya nayo yari kwakira abantu yavuga ngo nimwisanga hamwagemye ni kwa mukunzi wiribyara ni kwa kamwemwe kadaseswa erega hamwa hagemye nimwisanga hamwa hagemye amarira ya gatatu ikiza ivuga no kwita yihariye cyane cyo no kwita mu gifaransa ngo iri thematique ivuga ku byaho hambere ukuntu bari bameze sokuru bamwe ndanga ariko yagira abantu ni indirimbo imeze nk'ikiyago hagati ya sokuru n'abuzukuru iyo nibaza benshi barayibonye hanyuma iyi kiraza rero nayo iyo tugiye kuzana n'imbyino hayagize igihugu rero urumva twebwe ntiduvuga ngo dufise ngo kuko akaranga kari mu buryo bwinshi hari intambo hari imbyino hari igihe dushaka kwerekana intambo igihe dushaka kwerekana imbyino n'igihe dushaka kwerekana ibintu bya kera uko byari bimeze kuko urumva cyane twisunga ku bya kera Yes, bakunzi ba Channel TV reka ndabikaza ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabara no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabura media sonda kugira ngo big up son and don't give up. Yes, anga majambo nkunda gukoresha iyo ngira nkora ibintu canke ndiko ndabwira abantu tuba turi kumwe ni kuta giving up. Gihe cyose uriko ukora ibintu dabo babanza kuvuga ngo confidence. Waje kugira confidence ushusenga Imana hama wizere bisigaye biragenda neza cyane. Yes, icyo babigera mignone du monde, mignone du ciel. Ayo ni amazina abiri yonyene ushaka kunyita nkitaba ntiriwe ndahindukira ngo mbe bavuze ndako nta wundi muntu umwe ayitwa ni kuri Channel TV nkuko mubizi tuba turi kumwe n'abayemvite igihe cyose. Ndi je nyene bari kwatera induru umugabo ndi kumwe n'abagabo nk'aba babiri bampagatiye mukashamona ko ibintu ari pumpu mu bafu bwanje reka tura mu buryo bwanje
hari uwo bita Adela ku rundi ruhande hari uwo bita Mwerimana ariko mu majambo yose baza kubidondora reka ndabaha ikaze muri Shineway tuvuye mu Muyange Legacy tuje muri Shineway TV karibu cyane urakoze cyane nibaza ko muri Shineway TV atari rya mbere bambonye kiretse ko gusa ari rya mbere bambonye nambaye Umuyange Legacy umengo ni rya mbere kandi nibaza ko ni rya mbere bambonye ngira turi kumwe mu kiganiro ni rya mbere turi kumwe kandi na Mwerimana turabashimiye cyane ku ikaze muduhaye ibisigaye navyo nibaza ko nitwa Adela nkuru nziza ushobora kanyita kugita Semasaka umwuzukuru wagomera ry'inga bisigugo bakunzira uwo ni sogokuru wanje Semasaka bisigura iki Semasaka yari imfizi imwe mu zari zifise amabanga hambaye kera ibwami kera wa mbere hahise ni imfizi zagira amabanga imfizi zaba zifise ico no kwita ni sembole ikintu gikomeye cyane zaba ari imfizi zimwe ziba ku kirimba zigenda ari n'umwami ni zimwe muri izo hari izo rero iyo bita Semasaka ari nayo iwanje ari ingabe ndi imfizi murabona nawe nuko uri imfizi ukombe indira gatoya navuze haje biye byo kubavuga kwimisha nabitawe neza rafuapasi biye n'ubushobozi kubangurira sawa rafuapasi haje inka muhira bayizana nyene abana basaze nayo nyene yasaze imbari minute 3 numva ngo byarangiye uri muri ubwo bwoko bw'iyo mfizi oya Jesse muri ubwo ya kubera yuko Semasaka niyo yo kubangurira oya yari yibanga nibyo ntavyo yagira kuko mu byo yishejwe ibyo cyarimo yagendanire rero urumva izo urumva zibe zose ziba zifise amabanga yayo urumva nk'iryo ryari banga ryayo twebwe urumva Semasaka yifise ibanga igira gushika ipfuye apana ryabanga ry'iminota 3 waruvuze oya umva nari nkeneye kumenya ko iryo ririmo oya iryo ntiririmo reka tugende ibubamfu twakira rero gusoza mbwira amazina yawe ya vrai karibu cyane urakoze cyane kumpa ikaze ndakuramutse nongera ndamutsa abakunzi ba Shineway TV kandi harabaramukije akora mukije harahejeje n'Imana base barenga yabo umurundi w'abarundi akunda ikirundi akazira ku kirundo cy'izindi ndimi kanatsinduka izirunze ko akirundwamo bandanye bandanye zamuka ndigati kamashami gatambuka amashaza amashasha kavumera bivumera bavuma binega aho banegwa gisogoro kidasogoreshwa amenyo bizira guhahana n'imihaha y'intozo reka neza nagenda yumvise no munsi n'imisi yose tugendanye mwamaze kubyumva ko ndi kumwe n'abarundi b'umutima iyo ndiko ndavuga abantu turi kumwe n'abantu mbona igihugu nkumva ndakunze Burundi kubera ko muri abantu bakomeye cyane naho ko baratwumva bumva ko ahantu turi hari induru yes twasanze ahantu mwariko murashutingira indirimbo yanyu ego cyane kandi novuga ngo ni indirimbo iryoshe abantu I can't wait kubona yasohotse kandi abakunzi ba Shineway ngiramenda barareka ngo baje Muyange Legacy yeah. Ku mbuga zacu barashobora kudusanga kuri Facebook, barashobora kuturaba kuri YouTube, barashobora kuja kuri Instagram no kuri X abasirimu cyangwa Twitter, ariko kandi turi no kuri TikTok. Tujana n'ibihe kugira ngo tugira karanga, ariko nabandi bose bashikirwa bakoresha izo mbuga zose bashikirwe. Hose ni ntiduhindura ni Umuyange Legacy. Niko no vyanditse ngaha anye. Kuri mugende mu bakurikirane no umwe ndanga karanga mushasha tari wakera cyane, mugabo umaze gukora amateka kandi menshi. Ikibazo kimwe ni iki ninde fondateur muri mwebwe kuko naganiriye n'abakuru no twese ni mwese ngaba batware kwava ngo inkuba zisangira igico izo ni nkuba twe twaba urumva umugwi mu bisanzwe mu mategeko ko avuga abafondateur ni 10 abafondateur b'umugwi bategeza kuba 10 kugira bamegura amategeko ko twe turi umugwi wemewe n'amategeko kandi umugwi wemewe n'amategeko watangujwe n'imiburiburi abantu bashika 10 rero twe turi babiri muri abo 10 cyo no kwita uyasi kuvuga ngo abarepresenta gusa abafondateur representa n'ubu bari abuhagarariye muri uwo mwanya kandi n'ikintu banahererekana mugabo abafondateur bane bahinduka babo kuko bawutangurira muri babandi nyene ni jewe n'uyu n'abandi 8 tunabashimira cyane gose nibaza ko ni akariyo tunanoze kubashimira ko wewe kandi ntuvuge ngo mugambi ntawe wumvise ntubavuta ubeshe wari muri fondation ya Shineway nari muri voilà nimigeri ibintu itere ushaka kugerageza ubunyene ugire wihujute tegeza kuba hari ikintu kimwe mwene Imana dusanga tukuzi canke dusanzwe tuzi uri umuntu novuga ngo bavuga gute
abonye babita ngo naboshe aba influencer aboshe ya wiviriye gute gukorana n'umuyaga yagenze gute ubwa mbere na mbere mpereye ku byo sanzwe nosha ibyo nosha harimo ibijanye n'imico n'akaranga ibyo rero nabikoze sanzwe n'umunyakaranga ndi mu wundi mugwi ndangakaranga hanyuma duhura n'abandi tuvyumva kumwe nabo nyine bari mu yindi n'abatayirimwo hanyuma turavugana turayaga duhuza tumva yuko bikenewe yuko twotanguza umugwi ndangakaranga ufise intumbero nk'iyo umuyanga ufise urumva vyaye byoroshe cyane twari dusanzwe turaboshi abandi twarabosha bigakunda nkuko nyene na kino gikorwa turimwo ari ico kosha abantu gukunda imico n'akaranga biba rero birakunda yego ikibazo ngira mbaze ndaza kukibaza uza kuba hafi aza kucishura muri mwebwe uko natwe mwese bibaraba novuga ngo iyo umuntu ari mu kintu hari igihe avuga ati ibintu birateje canke biranyarutse je ndaje umuyange ni ikintu kivumbutse mbega vyagenze gute ngo muganye imitima y'abo bantu bose uno munsi bitwa abo muri club n'umuyange ni shira hamwe ndangakaranga umuyange legacy nkuko bakivuze burya ahantu hari iciza urabona ntushobora guhisha imbwa ahantu hari gufashanga hari nyama ziyo nyene ni motora nturinda kuyihamagara ngo uyihamagarinde yo nyene akamotora kaza ahantu hari ubuntu ahantu hari ibintu byiza abantu baba bibona kandi noneho ni ibintu bivana n'umundi twatanguranye twebwe nyene kuko yindi migemo murambona iyo abatanguranye bashika 15 hariho batanu bagenda barasubira inyuma mugabo twebwe twatanguye dufise umutima dushize hamwe kandi turabandanya ikivi turi kumwe kwa kundi nyene nivyaratworoheye kuko bon nkuko bavuze ntivyoroshe kuko ntivyoroshe bisaba uburyo bw'amafaranga urabona hafi twako turakora haramwe abana benshi harimo iki mugabo dushima Imana ni Imana rero mvuga ko ari Imana yadufashije kuko nta nguvu nyinshi twari dufise hari n'imigwi imaze imyaka irenga 10 dafise nk'abantu dufise hari n'imigwi imaze imyaka irenga iyo itarashobora gushika nk'aho twari dufise no munsi rero novuga nti n'ubuntu bw'Imana gashashamo n'ubuntu twari dusanga dufise abantu bashobora dusangana hanyuma nibaza ko ari ivyo novuga nta buhinga novuga ngo buri particulier twakoresheje ngo vuga ngo ubuhinga twisangije twakoresheje ngo kugira ngo abantu badukunde cyangwa ngo bagire ente gusa turanashimye n'abamenyesha makuru namwege muri mu kuko nabo baradufashije kuko no muzi umuyange waraje hanyuma tugasora ikorwa cambere heza amezi makeyi abantu bakimenyesha abantu hari abaje muri ubwo buryo hari abadufashije mu bijanye n'ivyimbuga harimo mwebwe harimo nk'ama media zitandukanye zo kuzikorera ku mbuga rero nibaza ko nubwo buhinga nibwo novuga ubundi bwo bwose novuga ngo hariho ibanga twisangije twobwira nk'abandi ngo nange muzogira uko ubonye harimo ubuntu bw'Imana akaje haba nuko natwe Imana yaciye tuyobora kugira ngo tubikore mu buryo baciye bakunda abo bantu baraza hama bamaze kuza bace barahaguma kuko migumisha abantu baraza igikomeye no kubagumya ikindi kazo ndacerekeze kuri mwe n'Imana navuze ko maze igihe muri ko murakora igihe gitoyi mbega muri ico gihe mwege kingana gute kubera ko je nshobora kuba ntazi ngo nameze 6 no mwaka ari imyaka 2 mbega ico gihe kingana gute mbega uravye ingene mwatanguye naho mugeze no munsi ni yahe ntambwe wovuga ushima cane gusumba izindi nko mugwi mushasha ubwa mbere na mbere mere ku cambere kijanye n'ikiringo tumaze dukora umwaka urarenga ko imisi itari mike ndibuka twatanguye neza mu mwaka wa 2024 ndavuga umwaka uheze ukwezi kwari Nyakanga igenekerezo rya 15 ubu naho tukaba turi muri Gitugutu hafi kugenekerezo rya 12 uko urumva yuko umwaka urenga ko ukwezi kubura imisi mikeya hanyuma ikibazo kigira kabiri wabajije gute nabajije uravye ingene tumaze gushika guhera ku ntango gushika no munsi namugeze ntereje amaso inyuma ahantu tugeze nukuri ntitwohagaya ubwa mbere na mbere twarungutse abantu urumva yuko yavuze ko twatanguye turi 10 ubu yisinzi ry'abantu dufise waribonye bateye ubwo abo nabo nyene n'abaronse n'abateguye ntibarose baje n'ubundi abateguye bose ntibaje iyo ni intambwe ya mbere intambwe igira kabiri turamaze gushira habona ibikorwa bitari bike kandi abantu bakabishima twara umugwi mushasha batari bake batega iminsi bavuga bati bajya ntandwi bazomara arya n'amavamuhira bajya ntavyo bazokora bishimwe ariko ubuye twadukora ibikorwa abantu batandukanye banaza navyo bisunze bati twarabonye ahantu kanaka abandi bakanatwikora ko mu bikorwa kanaka bati muze mudufashe yo novuga yuko ari intambwe ikomeye ego ikindi kibazo iyo abantu benshi bariko barasohora indirimbo siyo tumumigwa indangakaranga duha twumva abenshi bagisha bashimikiye ko akavuga ati je nshimikiye
ku vya kera abandi nabo kuntu bitandukanye mbega mu ndirimbo mumaze gusohora mwege mushikimikira ahanini kuki ubwa mbere hoho ntitwavuga ngo turafise ivyo kuko akaranga karagutse ubwa mbere urubyino rwa mbere twasohoye rwa urubyino rujanye n'urubanza ndaze bararuzi kuko rimwe mu bantu bazoraba inye mu bantu barenga 120 bamaze kuraba urubuga rwacu ntihabuze mwizo bamaze kubona ya mbere yari ya indi yasohoye yabyinye n'unyene yavuga ngo inzereze wacu ntizimizana hizigura vume uruciye inyuma muhanyi kwaguha ibinoko bavuga muryango barubere murakaza byagira iwacu nayo mu ntaba hateba intumo enda rero nye nirabwa enda rero nye n'ijambo kiremesha nye n'ijambo vume none wivuge ijambo ryawe n'ivumero nk'iy'ubukombe mwita rihuza ingo z'abasangi umusaba huza n'ingingo vume nayo n'indi ya kabiri yarayamayaya nayo yari yo kwakira abantu yavuga ngo nimwisanga hamwagemye ni kwa mukunzi w'iribyara ni kwa kamwemwe kadaseswa eregana hamwahagemye nimwisanga hamwahagemye amarira ya gatatu ikiza ivuga no kwita yihariye cyane cyo no kwita mu gifaransa ngo iri thematique ivuga ku byaho hambere ukuntu bari bameze sokuru bamwe ndanga ariko arayagira abantu ni indirimbo imeze nk'ikiyago hagati ya sokuru n'abuzukuru iyo nibaza benshi barayibonye hanyuma iyi kiraza rero nayo iyo tugiye kuzana n'imbyino hayagize igihugu rero urumva twebwe ntiduvuga ngo dufise ngo kuko akaranga kari mu buryo bwinshi hariho intambo hariho imbyino hariho tuba dushaka kwerekana intambo igihe tuba dushaka kwerekana imbyino n'igihe tuba dushaka kwerekana ibintu bya kera uko byari bimeze kuko urumva cyane twisunga ku bya kera rero novuga ntidufise cyo no kwita mu gifaransa ngo angle cyangwa ngo dufise ahantu tunyegeje turabisha gusa umurongo ntarengwa akaranga kose muri rusange turageza ku gace hirya no hino hanyuma no kuvuga nitwasori y'igihugu turashobora no kuja tuvuga ibindi bintu hama dushobora no kuja duhayagiza nk'intambo yatambwa aho hambere rero novuga ngo nta hantu tufukiye tunyegeje ngo tuvuge ngo turi muri yangire gusa ngo tugende turanyegeje muri rusange dukora ku bintu byose ariko urubyino rwose dusohora ruba rufise ico no kwita theme rushingiyeko canke ico no kwita umurongo rugendera ko tuvuga tuti tugomba twerekane bino huno munsi cyane n'imbyino ihagaze ku ntambo bisanzwe ariko hanini amajambo nkoramutima ahayagize igihugu cacu cabe ca kera mbere n'ico bucuno munsi jewe ndakabwiye ati nimurindire biri ku mashiga ikindi kibazo ni muko mukora ibintu vyiza kandi biragaragara cyane kandi iyo ibintu nuko akora ibintu vyiza byanse ko ataburamwo n'intambamye mbega kuva umugutanguye gushika no munsi nizihe ntambamye nyamukuru mukunda kugira nk'umugwi ubwa mbere na mbere nk'uko nari nabivuze umugwi itangura twarahuye n'intambamyi z'abantu badutega iminsi umugwi ukiri mushasha abo ntibazobura bagwa nk'ahatandukanye twari tuvuye rero nariko ndavuga abantu ugasanga badutega iminsi bivanye niyo twari tuvuye ugasanga bamwe bavuga bati mwebwe naho mugiye naho muzoshika gashiga izobagarukana ariko bakunda kubivuga ukwezi kugahera biteze tuko biri kose kuno kwezi barahagarika ukwa kabiri hariho n'abo wosanga gushika n'ubu bakirindiriye kumva yuko umuyange utakigira iki utagikora kandi bakumva niwo munezero wabo hanyuma ikindi kibazo abakana usanga abanyakaranga none nyene erega mu Kirundi baca umugani ngo ababifana babisangiye uwataje duhuriyeko avuga ati nimwitere imbere kuko nta ngo babifisemo kandi mu gisata c'akaranga kirimo imigwi myinshi harimo abanyakaranga abacana karanga n'abadandaza karanga abahamagawe n'akaranga n'abandi bihamagaye urumva boye ntibagira intumbero zimwe nariko ndavuga rero ko ari abaduciye intege nkuko hariho n'abazi duteye ingarutse rero nyezina ku ntambamyi urabona ntambamyi nyamukuru zo mu mugwisi yo twega hanze tubihoze cyane abonye tuzoba nabonye ko dutega iminsi na Imana twigumye twarahura n'intambamyi z'uburyo abona nyene umugwari mushasha nta kigega ubufise ntitwara abanyamitahe Imana ntayisane nabo bajama neza cyane ego ntitwara abanyamitahe imitahe twari dufise no bwa ko zari impano rero hageze ko dukora ibikorwa bitandukanye twarakena amafaranga bikatugora urabona nko turiko turafata amasanamu basanga turasabwa imyambaro basanga uburyo buratugoye ariko tukikora novuga aho duhambije tukayengayenga hanini ntambamye twagiye turahura nazo nizo nyene z'uburyo hanyuma nka kandi no kongerako urabona umugwi mushasha hari abantu baba bawuteza amaso n'abandi baba babona yuko umenga uhoba hariyo ikintu kijanye n'agafaranga twaragira rero n'ingorane zo kwakira abantu baje
bibaza yuko baje gutura agafaranga mu muyange tugaca bazanana n'intumbero zitandukanye tukabafita ariko hageze ikiringo kanaka bakagenda urumva novuga yuko izo arizo ntambara nyamukuru twahangana nazo mwe mwahangana nuko muri ko muteza imbere akaranga abari nabo bakaza abadandaza akaranga n'abacana akaranga ariko mwe n'Imana aheje kubivuga ibintu bikomeye cyane by'intambamyi kandi intambamyi iyo umuntu ariko arakora ntiyoba intambamyi na cyane cyane nkuko yavuga ati umuntu ariko aja mwijuru ategeza guhura n'ibigerageza cyane ko twari tubyiteze bimwe byapfa kudushikira twaba twari teguye tuzobihangara kuko nk'ivyo yakaravuga byo badutega iminsi twarabyiteguriye kandi baranadufashe barashaka nk'abo badutega iminsi kuko hari n'abantu baza baje kuraba ko mbega ivyo bavuga ko nivyo hama bakaca baryoherwa na program bakaca bigumira indani urumva yakunda kuvuga ngo umuntu ashobora kugutera amabuye menshi ugacuyuba cagikire naco ng'injugunjo girongoza nahevu n'umugongo urumva rero gutayo mabuye ikibi no kuyatora ikiceza no kuyatora ukayabika kazoyibakisha inzu yawe cyane ni kimwe mu bibazo bijanye n'iki mwene Imana yariko aravuga ko ibigwi kenshi ndangakaranga hari gihe nk'igihugu muri rusangi batabona intérêt novuga ngo intérêt ni iki inyungu batabona inyungu cy'akamaro niko navuga cy'akamaro mugabo ugasanga indirimbo muri ko muraririmba izo ndirimbo zikoreshwa ku ma independence izo ndirimbo zikoreshwa nk'iyo indirimbo ihageze igihugu cyane cyane ubuho twubuye ubutare aho buri hose nukuri novuga ngo ni indirimbo novuga ngo vraiment izisiga amavuta ari ibintu bisanzwe bigeze hari amashira hamwe menshi akora ibintu byinshi abakeneye kwamaza ibintu byanye ko bien sûr murabwa n'abantu benshi mbega mwebwe ko numvise ikibazo muba mufise hanini ari uburyo kandi nivyo nibaza ibintu byinshi bikunda umuntu ariko arinvestisa ibintu bikunda kugoranira mbega mwebwe ntagiye mwitora amashira hamwe canke mukandika makete mugasanga niki muhamagarira abantu ubwa mbere ho kuri ico kintu mu byo twiyumviraho kirimwo gusa twashatse burya biraryoshe iyo umuntu mugiye kumwereka umusaba ufise ico ufise ugenda ukamwitura ariko nawe ufise ico wihaye ukagenda kumusaba igitoro ufise imodoka ukagenda kumusaba inzu ufise ibikoresho byo mu nzu urumva ivyo ni ibintu rero turacibaka niko novuga muri umwaka wa mbere umwaka wo kwiyubaka hanyuma nibaza ko umuntu twoja kwitura ni byiza ko ubutoja kumwereka tuvuga tuti uwo bigiramwe inyungu nimba n'amashira ashaka kudandaza nibaza ko kudandaza mu muyange nta kintu kimwe wobuhomvye kuko no muzi nimba dukora video ikarabwa n'abantu bashika 100 kuko nka clip ya mbere ni 150 nimba wavyemvesije mwo tugashiramo nka logo yawe nta kintu kimwe wobuhomvye turakora ama challenge kuri Facebook kuri Instagram kuri no kuzindi mbuga zirabwa n'abantu barenga 100 ngahe nayo ngo dufate nk'ijira mu karorero rimwe vuga rimwe muyo usanzwe mukorana kugira ngo nk'akarorero nka Superbat kavuga itoke je ndazanye mu miliyoni 3 n'akarorero mvuze makeyi ashoboka canke miliyoni 4 ngiyo ma sponsorize nka ngo ma sponsorize clip nongereza amahera mukoresha muri clip hanyuma tukaba dukora nk'ama challenge turavuga Superbat wibaza yuko Superbat abantu bazoyiraha bongana gute akarorero ni nako nico nikenda guhaye canke umuntu dufata nk'ibinyobwa mvuga ivyo kimwe ntazi nk'izina nimba ari ikinyobwa citwa ivyatsi canke par exemple rikunze rikora ibintu vyiza mu bantu batabimenye kubera hanyuma bakarisponsoriza hanyuma tukaba dufise nk'akantu kaja kararenga ku bintu by'intuze canke memera za Brarudi nubwo zidasanga mukorana reka tuzijemo ko zozo nazo zivuga abantu barazizi nta ngorane za assurance bike zasoka bunizindi ibyo nibaza yuko ni nayo bakwiye kumenya yuko kwembeza muri ibintu by'akaranga imviro z'akaranga zirabwa cyane ku buryo ukoranye no mu Rwindakaranga nta kintu mushobora guhomba jewe n'ibintu nirabi na jewe nyine ubwanje jewe nyine ndashobora gushaka mu buryo bwanje nkavuga ntango naco ndiko ndahomba ibaza rero umuntu afite entreprise kandi naco mfise ndandaza atari jewe nka jewe nyine nta kintu mfise ndandaza kuri jewe ko nta ruganda mfise rw'iwanje nta shamwe mfise rero nibaza ko nibaca ubwenge abantu bo mu mashira hamwe tubarondeye batwakire nibaza ko vuba inyuma y'uno mwaka tumaze tugiye gutanga kubarondera batwitege kuko nimba kandi tuzogera tubereka ngo badushigike tuzogera tubereka natwe ibyo dushobora kubashikana naco kibakiri ciza cyane mpanguhe ngo batanze sponsor hagiye baza kumenga inyungu ni zawe we mugabo inyungu cyane ndemeza ko je nko barisha hamwe twakoranye novuga ngo
ico gihe sina nta visibility mbasha kanini nari mfise mugabo kubgaho gatoyi birazana abantu batwara ibintu no muzi nibaza ko babamaje bose tanamwe twamabati nkayo rero nico nshatse kuvuga urivuga Superbat ariko nta ningorane nawe natwe turabazi urumva navuze Superbat ndayizi narayimenye kandi nayimenye kubera wewe na promotion nayimenye kubera wewe imisumari n'amabati nawe kandi navyo ni byiza cyane n'abashimira kuko bariko barakora n'intuze n'abahamagara nabo nivyakunda bakumva bokora n'abandi bantu umuyange legacy ni umukandida mwiza wo gukorana business bijanye na communication kuko natwe tufise n'abahinga bazi gukora ibintu bijanye na communication tufise imbuga zishajije nibaza ko umuntu yoza kuri Facebook yacu canke YouTube yacu yobona ati zirashajije ukaraba Facebook nta mwaka turatanga uraha tumaze gutabikoresha mugabo imaze kubifirenza abantu barenga 10 n'ingahe bayiraba imaze kubifisa abantu barenga umuriyoni miliyoni zingahe bamaze kuraba ibikorwa tumaze gushirako none uwo muntu atoshaka gukorana n'abantu bafise ivyunguka nk'ivyo yo barinde nukuvuga nuko utamenya business kudakorana n'umuyange nuko utamenya iterambere nuguhomba cyane gose ebana turamamaje kabisa turamamaje dusanzwe kwamamaje n'abandi bantu kandi abantu basanzwe mukora vraiment mugatanga des sponsors n'ukuri muri abantu bazima kandi murashikira abantu ntibasubire ariko nubwo biri uko nubwo twavuze amashira hamwe hari amashira hamwe ntiyadushigikiye ariko hari abantu bamaze kudushigikira ku mutwe wabo nakanya kubashimira kuko nubwo twavuze twituye amashira hamwe hari abantu batwizeye ukabona umuntu aguha 100 150 atari no muri uwo kandi ashaka no kuzamo kandi atari cyo basabye ngo muzomuhe nawe turabashimiye cyane gose hariho abantu Imana ibaho mugisha cyane wene Imana imbere yuko turangiza ikiganiro hari imigwi ndangakaranga myinshi uno munsi hari umuntu ariko arabaraba ari mu rujiji avuga ati je nshaka kwinjira mu mugwi ndangakaranga muga sindabona neza uwonjamo kubera ikuza mu muyange ubwa mbere na mbere ni intumbero yawo nziza umuyange mu byo ukora byose no mu kivugo ugendera ku buntu mbega ninde muntu atoje hari abantu ico nico cyambere gishobora kugira iki kumuhamagara icya kabiri ni umugwi wa Nyakaranga bakunda karanga rero umuntu yifuza ko umunyakaranga arahawe ikaze mu muyange ego ibyo usabwa nabyo usabwa kubura umuntu cyo ni cyambere kandi ubuntu w'umuntu kuko biremwa byose sabantu tezo kubura umuntu w'ubuntu hanyuma ukunda karanga hanyuma ubona kandi ko wokitangira kandi ukwije ibisabwa byo kubana n'abandi bantu aho rero urahawe ikaze mu muyange kugira ngo ahera ikivi natwe aho tukigejeje dushishikare kukiduzanya ego ikindi kibazo cyanyuma gisa nk'icanyuma mbone biguma biza muga birakoroka angora mbega umuyange no migwi hari iconzi mu migwi yose ndangakaranga canke wiwanyi nkuko nagiye kubibona nabonye harimo abatamvyi harimo abavyinyi harimo umugwi w'abakobwa umugwi w'abahungu mbega navyo bisaba imyaka kumwe bavuga ati urenze imyaka 30 ntazazi bimeze gute nibaza ko atamyaka bisaba na cacane wabonye ko harimo abana hakabamwe bakuze abamaze kuraba ama clip baramaze kuyibona harimo n'abamama bubatse turafisemwo n'abagabo bubatse ba serugo n'abayina rugo barahari harimo kandi n'abakuze cyane naguze afise benshi barahari ariko uko biri kose turanabasavye abavyeyi bakuze bafise umwanya kandi bakunda karanga by'ukuri turabazi haduhuje ahantu hamwe mu manza nibaze bifatanye natwe badufashe kurera kuko mu mission dufise canke mu ihangiro dufise ni harimo gusa gutamba no kuvyina gusa ariko harimo no kubandanya dusanga ibikanya ubuntu n'indero ku buryo ndabasabye umunsi tuzoshira habona imne yacu bazoyizirikane cyane gose no kuvuga ngo no kugira ngo tugwize impundu z'abavyeyi nimba no munsi umuvyeyi yarafise umwana yananiranye akaza mu muyanka kabona ko hari icahindutse urumva rero nabone byiza ko haba hari abantu bakuze kugira ngo birabire ukuntu niyo ndero tuyitanga banadushigikire banaduhanure ati mwokora kuno cyane mugakora kuno bashikira ivyo babona rero nivyo novuga ntawo twimira umwana wese naho bakiga gutambuka uraza kamufata kuboko agakurira hamwe mu bandi hamwe azotangura kwiga gutambuka atambukira kuri pa ya mbere atambukira kuri pa y'umudiho wisha nkuriye nimba ntihenze no bisubiza akantu gakomeye cyane ka imwe mbega kugeza turimba Burundi bwacu munsi tuzaturirimba ururimbo rw'umuyange oya hariho ururimbo ruhagize umuyange nkuko aririmbo ruhagize ishira hamwe niho rero harimwo novuga usomye imwe niho wumvamwo n'umuyango wariwo kuko urumva imwe turavuga kuko twatanguye turavuga kwa soko ko bari bameze
tukavuga n'ivyo turi n'ivyo duharanira hama tukavuga tukashimira n'Imana uko twende tugira twibagira Imana tugaturagira umuyango urazi kuva n'abasokuru barasenga kandi ntibigera bareka gusenga rero urumva ni novuga nti uyumvije yimwe abazoyumva niyamara kuja habona bazokumva yuko kuvyukuri turi umugwi mwiza urufasoni kandi w'indero kandi twifuza ko abana b'igihugu n'igihugu mbere muri rusange binakunda bashobora gutera imbere biciye muri akaranga tugateza imbere igihugu duciye muri uno murimo wacu wo gusasagaza akaranga. Yego mbere ko turangiza nashaka ko tuvuga kuri iki kintu umwe ndazi ko ibintu bigoye abavyeyi gasanga tuma abana bataja mu karanga ahantu usanga mbere n'ibintu byarahindutse ugasanga ingeso mbi zaragwiriye mugabo umwana kuriye mu karanga nibaza ko ari umwana afise indero abazi neza imico n'akaranga vy'igihugu mbega wewe nake kamotera abavyeyi babuza abana babo kuja mu karanga donc kubera kutabitahura wowe batahuza gutogira ngo uno munsi nabeje baze babarekure nawe uraza kurangiza utera kamo leta uko biri kose leta mu byishigikirane baza ko akwiye kuja mu nakaranga kandi kabishiramo ingufu nyinshi cyane kuko ari naho cyane hahagaze yandere yo kuva kera gushikana no munsi tutarahindura nakaka mu hotera leta duhere kuri mwe n'Imana. Reka mpere kugatera abavyeyi nkuko wari wabivuze ubwa mbere nambere abavyeyi ico bomenya nuko tubafasha kurera. Yego kubera ko abavyeyi benshi baba bafise abana bagogwa na byinshi byo kwaronderera ivyankenegwa ntibabaronkera kanya ariko baje mwishyamwe nk'umuyange barahura ubwa mbere nambe n'abandi bana bafise imico itandukanye turabigisha kubana n'abandi bana kandi tukabafatira ukuvuga umwanya bogiye mu bintu by'ibitaja ntibize mu zindi ngeso mbi tuba tubafise mu muyange tubigisha gutamba tubigisha kuvyina bagakura babikunda bagakura bafise yandero runtu ya yindi y'abanyakaranga twisunze uko abaho hambere bari babayeho maze tukaturiko turadugiza isemo abavyeyi yo kurera rero ico no basaba nukubibakundisha ahubwo abatabikunda ariko nta ukundi cadakunda nabo babanze babikunde hanyuma babikundishe abana babo burya ngo inka ikamwa ico yariye kandi ngo igiti kigororwa kikiri gito hanyuma umusaruro bazoheza bawubone nuko kuri kijanye na leta ubwa mbere no kwishimira kubera ko uko biri kose kugira ngo turinde twemererwa gukora turasaba uruhusha kandi ni leta iruduha biciye mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu tunabashimira kuko kugira ngo baduhe uruhusha rwo gukora turabanza tukabisaba kandi n'ukuri ntibatugoye Imana ibahezagire cyane gose hezagire leta iciye muri ubwo bushikiranganje hanyuma kandi n'ishuri dukorera ko n'ishuri rya leta urumva nta kwitaho yagisinga dushigikira hanyuma kandi niyo naho hano dukorera niyo hagira ngiye tubagire bazongera cy'umutekano harabajejwe umutekano ngo dufashe urumva tugwe ivyo tuba dukeneye cyane cyane bari ivyo ko tuba mu mategeko hagize ikiduhungabanya tukaronka abantu two kwitura ico nico cambere ica kabiri naco naho ndabona duhungabanje ngo hagira umuntu aza kubwira ngo aha muriko murakorera muriko muragira ukuntu baratahura iki gikorwa hanyuma nibaza ko mu minsi iri imbere ntitwatanga gutumira abajejwe intwaro tumaze kuba dufise ibikorwa turiko turakora nta nk'ikabazo dushigikira mu kijanye naco nico nova ngo gushigikira mu bijanye n'iki hariho uburyo bashigikiramwo barategura ama competition intuze amahiganwa mu vy'ingoma n'iki je novuga ko muri rusange ivyo bashobora gukora babikora ariko kandi ndanabasaba hamwe bokongereza byo basaba bakongereza cyane mu bushikiranganje bujejwe mu byo bujejwe mu gwaruka n'imico kama bakongereza n'imigwi ndangakaranga kugira bagendera imigwi kugira bagendera ama equipe y'umupira w'amaguru natwe batugendere bashike kukiva dusanye kukivi badutera intege kuburyo ufite abantu bibaza ngo iyo tuko turasaba ngo nka leta ngo dushike ngo tudu gusoma amafaranga gusa nayo yabonetse ni vyiza nk'ubushikiranganje ukavuga buti twaje kubagendera turabazaniye nk'ingoma twabazaniye nk'igabiro c'ingoma twabazaniye amatenu angana ukuntu impuzu zo kwambara mu ntambo ariko tuba dukeneye nako tubabona nk'abavyeyi kuko leta tuyifata nk'umuvyeyi rero nibaza ko umuntu iyo ari mu nzego zibijejwe turakeneye ko binakunze bo tugendera dukorera mu Nyakabiga barabara bita Avenue de l'Imprimerie canke Avenue de la Mort kuri iruhande ya haruguru ya gato ya Pentecôte barashobora kutwana no kuri mail baje kutugendera kugira be officiel umuyange legacy@gmail.com bakatumenyesha ko baje kutugenda tukanabitegurira kuko umuntu aje nta muvyi agenderwa atamubwiye mu gihe agiye yamaze kubashinga ugwiwe hanyuma ikiri naco no gusaba ko bananye bashikira n'imigwi ndangakaranga kugira ngo ibandanye baraba neza ko ariko bakora ico novuga
umurimo wa wundi nyene babahera uruhusha hanyuma igisho kurangiza naco je nosaba n'ukuri nk'abo mu bushikiranganje nabo muri mbere bahora bategura ama competition basubire bayongereze kugira ngo duhure binabaye na ngombwa hakabaho n'ibiteramo biteguwe dufate n'abajejwe intwaro canke mu bushikiranganje buryo bujeje kwene ko ndavuga kugira ngo turongo duhura nk'abanyakaranga dusabikanye bwa bumenyi hama bisigaye navyo je nibaza ko nabo bonahimiriza bagahimiriza urwaruka n'abavyeyi bikaja muri gahunda binabaye na ngombwa kubishira no mu mashuri amwamwe kuko nubwo biriyo ntibiri mu mashuri menshi bije mu vyo mu mwitwariko w'igihugu kuko igihugu kitagira karanga kiba gipfuye kandi iyo kimaze gupfira mu rwaruka igihugu kiba gipfuye rwaruka rero ufise indero nta handi ni mu bigindanga karanga itufise intumbero yo ndiko novuga kuko imigindanga karanga yose abantu bayitangura bafise intumbero yo kugira ngo batambize imbere karanga hari abashaka kwiteza imbere biciye mu karanga rero ivyo biratandukanye rero no kubashimira ndanabasaba ko bananye batera intege imigindanga karanga na cyane umuyange kurumba turacari bashashe nubwo turiko turakora kandi mubona ko kabisa kugira ngo bazi inyuma badushigikira ariko kandi nayo amashira hamwe nayo ndeka nitwe tutavutse nawe muna tudodora hari nzododora kandi no kwigenditse ko bazonyitaba kubera ko nari ndadodora wari kunyitaba cyane ko abantu beza ya nushaka kwifatanya n'umuyange wundi mu buryo butandukanye ku mbuga zirahari tukama twishura ubutumwa batwandikiye kugira ngo bahaze bifatanye n'umuyange tubane duteza imbere akaranga kandi ndazi yuko gukorana n'umuyange nta kintu kimwe hari mbona rumwe rurimo reka turangize ndabashimira cyane ko mwamakaye kanganya ngo tuganire tugushimira natwe ego bavuga ngo umuyange hungenga kacavuga ngo twamane ubuntu urukundo n'akaranga Peace.